kandi akabishora mu style yose harazi kuririmba yose yaba mudiho kirundi hariho n'ibindi byinshi cyane umukozi yaba zuki twagiye yaba kompa twagiye boîte byose arabishora kandi turabona ko muri gihe ariko arakora cyane rero iki nico hanini cyatumye ndamuhitamo ko ndabona ko ashoboye nyine turamutamwo ndamutamwo abarasitsemo kandi nawe sharankundira ntiya kandi baza ko nk'umuririmbyi sometimes tugomba gukora ibintu bitangaza abantu buri gihe tubahindurira nimba mutumenyereye muri ibi ejo turarinda tukaza mu bindi kirazira ko umuntu akumenyera kirazira cyane nuko uwo muririmvyikazi acikira ngo gitoyi avuye kuririmba indirimbo z'Imana izo bot sinzi sometimes birabishika kajaje gake vrem bana bya cyane gake basi dufate n'umusi zo gusohora tuze kumva ukuntu ziko ziravuze ego ngira nzotwitiraye kuri je no mwumva kandi no mutahuwe ariwe bodase jahete musanzwe umunsi yagaritse ubu sponsorizo zuheba inguvu je zogabanuka sico kimwe nk'ubu mfise yapi sivyo antuka nivyo baco kimwe byerekeye ngo ikiyo ya nta muntu hari wavuze ngo abakobwa bahura n'ama challenge y'iki canke abagore yaba nk'ubu bite bate exam vuga twagiye bite exam uko musa uyu yitekerereza ibyo yarabaye fit bite rana nk'ubu ndamuze collab acambwira ati sha ryo gyanda goye collab kashi ibindi bintu wanashaka n'amanda gusaba canke canke nta n'ubugezo bwawe nkeneye cyo ushaka ndahiye urayibona Jeff mama yarabimbukije waye kuje wewe hariho rero benshi bahura n'ivyo bibazo akaca ahitamo kubiva mu kuririmba cyangwa umusponsor akakugora muri iyo way kaga Jeff bana sponsorije rero voilà warasige kuzo nanje ndagufamwa untamwo urayibona cyane bahura nayo ma challenge usanga je ntukwandikira indirimbo y'Imana ushatse nzosubira yahubwo je ndafite indirimbo y'Imana nanditse iryoshe yo naje nsangaza n'indimo zikoze iki usanga to tumaze kubona nk'agafoto kiwe yari kararira biko ndarirasha uriko urarira muri eglise muri eglise kubage muri mu yesu uriko kuraririmba ngo dusuma Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe umuririmbyi n'umuririmbyikazi. New generation zo muri iki gihe ariko ibintu bayimeze neza cyane. DJ Freebite na Diamagri bakagudusora indirimbo yitwa Slowly. Imeze neza cyane. So, ikintu cyambenza gutangurira ko ni kuri Diamagri twabonye indirimbo za mbere asohora umusirikare n'izindi ndirimbo ariko no munsi ni indirimbo itambika muri mu byiniro cyangwa icyo bita club muri boîte icyumviro cyaje gute kugira ngo mushobore kwiyumvira ati je ndashobora kurimba na DJ Freebite arashobora kumfasha muri kino kintu d'abord donc grave je choisis Freebite ni kwa nabonye ashoboye kubintu kandi akabishora mu style yose harazi kuririmba yose yaba mudiho kirundi hariho n'ibindi byinshi cyane umukozi yaba zuki twagiye yaba kompa twagiye boîte byose arabishora kandi turabona ko muri gihe ariko arakora cyane rero iki nico hanini cyatumye ndamuhitamo ko ndabona ko ashoboye nyine turamutamwo ndamutamwo abarasitsemo kandi nawe sharankundira ntiya nabo arabagutaye mu kiba kirasohotse yego so aricakugoye kuri kuva muri style uja mu yindi muntu nawe ndamwumvisha kwandi zanje amarasijera tugire gutya bon turakora rero kandi urabona ko byageze neza kandi baza ko kuko indirimbo uravye kuri channel ya YouTube yawe ubona ko indirimbo mwakoranye isama views menshi bivanye n'ikiringo imaze cyane video imeze neza kandi ya mbere ntiwatamba ariko ndani yabona nk'ako natamba kandi ari ka image nabonye niko ntayiko ndaraba video neza haka image nabonye bari wambaye sarubeti yego ndavuga ati vraiment ni sawa ibintu bimeze neza cyane so fit
yes uno musi murasohoye indirimbo imeze neza ku mudeho kwa kundi nyene ibintu bitambika muri boîte bako bayakira gute aho uri kurakorera kuko niko kazi kawe ka misi yose ubona ari yahe mpinduka ishobora kuba yarabaye ku mwigemekazi mwaririmba bon bwa mbere na mbere nuko indirimbo abantu barayibonye barayikunda après baca bagenda kuraba indirimbo za Magi asanga style twakoze iri different n'ivyo yarasanzwe bakora mugabo ufite naho nyine hacaba ikintu kiza kibatangaza kandi baza ko nk'umuririmbyi sometimes tugomba gukora ibintu bitangaza abantu buri gihe tubahindurira nimba mutumenyereye muri ibi ejo turarinda tukaza mu bindi kirazira ko umuntu akumenyera kirazira cyane so nibaza ko arizo zabaye sino indirimbo vraiment jewe nkwanda birayo ndayivugije ndabona ukuntu abantu bayakira ni bien sol ya bien abana bacatangura nyene bendo badire ari fresh ikibazo bise ni kimwe gusa nuko uwo muririmvyikazi acikira ngo gitoyi avuye kuri indirimbo z'Imana izo bot sinzi ka sometimes birabishika kajaje yeah gake vraiment bana bya cyane gake basi dufate no musize gose baratuze kumfuneze ko ziravuze ego ngira nzotwitiraye ubwa mbere tugitangura twamenye tuvugana ati ni ikintu ca gospel yari arimwo nawe aravuga ati rega ndafise ikintu ca gospel nshobora kuguta mu mwanya no mwanya gashitse aba ari bon cyane je mu bisanzwe sinzi uyu unye ivyo ukuntu yabipanze mugabo jewe kuri jewe umuziki n'umuziki peu importe le message iza ishobora kuza après hari abantu usanga kenshi bashimbere message ariko je bwa mbere na mbere umuziki ni uryohera ukuntu hinyanyuwe ukuntu wawuririmbye message nza kwiraba après sinzi rero wowe ukonta kubikora gute nzobivangatiranya byose bizogenda usanzwe kuririmbira Imana ibintu sivyo ibi ni turi muri Sekira Imana nayo niyo ya mbere no naje nayo nzoyiririmbe no se watanguriye ko none voilà numva donc yewe warakwefye hariya sinakwefye ako bayi nakwefye gute turaba kwepa turaba kamata kandi nzoyirimbira kandi tubakwepa slowly buke twinjira muri mu piano gatoya tugasanga inyene ibintu vyakomeye cyane bivana n'amachallenge yana je simbona ibintu twabura uburyo noreka kuririmba peut-être ngira peut-être novuga gute bana amahera dushiramo ni menshi sivyo mu muziki nk'umusponsor akavuga ati je ndarushe vraiment kwera simbona ikivamo sivyo none kubona gusponsorije simbona aho biriko biraje bana amaherezo naye biravana n'umusponsor wari we gari gusanga nyene ari sponsoriza nyene wabiri wari we wese Mike kwa muri kurakora ikintu utabona inyungu nta kamara je nanje ni kuri je no mwumva kandi no mutahuwe ari we bada j'arrête mu bisanzwe umunsi yagaritse gusponsoriza ucuheba inguvu je zogabanuka sico kimwe nk'ubu mfise api sivyo antuka nivyo baco kimwe byerekeye ngo ikiyo ya je nta muntu yo hari wavuze ngo abakobwa bahura n'amachallenge y'iki canke abagore yaba nk'ubu bite bate exam vuga twagi bite exam uko gusa uyu yitekerereza ibyo yarabaye bite rana nk'ubu ndamuziye collab kacambwira ati sha cyo genda goye collab kashi ibindi bintu wanashaka n'amanda gusaba canke canke nta n'ubugezo bwawe nkeneye cyo ushaka ndahiye urayibona je mama yarabimbukije waye kuje wewe hariho rero benshi bahura n'ivyo bibazo akaca ahitamo kubiva mu kuririmba cyangwa umusponsor akakugora muri iyo way kaga je kuvana sponsorije rero voilà warasige kuzo nanje ndagusamo untamwo urayibona cyane bahura nayo ma challenge niko nimaze kubyumva kenshi rero muri ivyo nabyo ndimo nta musponsor azongora no saho tugire ko rabangora ndamureka harawundi hayindi challenge manager nahora nayo muza kuririmba donc ibyo ni bihari umuntu akora hakiri kare ndo bituma udacika intege kuko umaze kuvyitegurira mu mutwe yihuye n'intambamyi uribuka yuko nari ndabizi yuko nzohura na zino ntambamyi kuko tutangura kwa applica solution rero nanateguye solution yahe kuri zino challenge ndiko ndabona tutangura kuzikura mu nzira uko nyene muri yo way
so nibaza ko ikintu nyamukuru ni ukumenya icyo ushaka aho wifuza gushika n'ukuntu uzohashika après gucika intege hacika intege umuntu atagenewe bino bintu atari iby'iwawe ko abantu bafosinga ari abantu bafosinga nubwo forsa gute atari iby'iwawe haragera aho bikwama bigapfa ukabivamwo umva wowe nta n'undi ndakugutera induru nyine uvuga ati okay uriyegeranya ati bizu bayi ndakwefye ndagiye uyu mutahe ngiye kuworoza impenero neza cyane donc ku bantu nkatwe twega imitahe twarayironse yo gukora ibindi ariko yose tuma tuyisukamo muri ya muziki umva turi muri umengo turiko turiyahura zose tuma dusukama kubera ko turi si hasi hatanko aho twifuza kugera ni twakora ibishoboka byose tuzohagera. So kiganiro ni open mic ni kaje kaja mubwira abakunzi banyu muri rusange kuri Diamagri Feedbites batugira bizogenda neza bakunda imiziki yacu erega no kuguhanura sibi hari no ushaka guhanura turagira gutya ibyo yego rero nkabashimira namwe byo mushimu dufata mu mugongo mutubiganira ko ari bo benshi batwankira rero icyo ndakigushimira cyane open mic ndagushimira cyane gose yego fit yes yabivuza hanini nagoma ndabibutse ko dufite indirimbo yitwa Slowly abatarayiraba musimbe muyirabe hama maze kwiraba nayo Imana bahezagire mu ndani muri partage ku bandi icyo no basaba ni challenge zanyu mushaka kudusupportinga nimba umufana wa Feedbites umufana wa Diamagri ikintu ushobora kumufasha ni challenge atari challenge no kwipartage kuri bagenzi bawe hama ikindi naco nuko mwodusengera kuko twege turi motive gose gukora ibidukora ananye mudusengera ndanye bigenda neza nama ndakubwira kukinama nakubwiye ko ariwe numva nipfuza ko ariwe utuma umutima wanje udunda wamawire kuye nkakora byose nipfuza korashakuze ko ndaba nzi yuko wihu nama Diamagri na kizigenza turaje cheza katika abantu bose bakurabe producer executive beat zitwange abaryohewe nibo tugenda tujanye Slowly reka ndabashimire cyane none ndabifuriza ibikorwa byiza mu mpera z'uno mwaka no mu ntango za 2025 tubonanye gwa rugamba uko bimeze kose asante sana asante